Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu, ndabahaye ikaze muri kino kiganiro c'amasengesho kuri televiziyo yanyu Heritage. Ni Pasteur Jules HAKIZIMANA muri kumwe muri kano kanya. Ngomba kuganira namwe dino jambo rivuga umutwaro w'Imana ku mahanga, umutwaro w'Imana ku mahanga, cyangwa umutwaro wa Yesu ku mahanga. Ndagomba dusome muri Matayo 28 kuva ku murongo wa 16 gushika kuri 20. Bibiri ravuga ngo maze babigishwa 11 bajigarira ku musozi Yesu yabarangiye, bamubonye baramusenga, ariko bamwe barakekeranya. Yesu arabegera arabwira ati jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi, nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa, mubatize mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose. Umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushika ku muhero w'isi. Ndasubiramo umurongo wa 19. Nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa, mubabatize mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Imana ihabwe icubahiro. Iri ni itegeko rikuru rya Yesu ku muntu wese yizera. Kino gihe tubona ahamagara abigishwa biwe, arababwira ko yahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi ndetse n'ikuzimu. Noneho Bibiliya iratwereka ko yabwiye abigishwa biwe, turabona aho yabarungitse mu isi, yabarungitse mu mahanga. Ayo mahanga bari bagiye gukora mwiki? Iryo tegeko ribabwira ko bagiye gukora iki? Ni itegeko ribabwira ko bagiye guhindura abantu kuba abigishwa ba Yesu. Mwene data uriko uradukurikirana muri kino kiganiro, nagomba kubwire ko umutima w'Imana uri ku mahanga. Iyo tuvuga amahanga, mbega dutahura iki? Iyo tuvuga amahanga, dutahura abatarizera, abapagani, abataregurira ubugingo bwabo Kristo, abatarahitamwo neza. Imana ihabwe icubahiro. Rero umutima w'Imana uri kuri abo bantu batarizera, uri kuri abo bantu batarayimenya. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo umwami Imana natebeje isezerano ryiwe, ariko yihanganira twebwe, yihanganira baryo bataramwizera kugira abashe kumwizera, abashe kumumenya. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Yesu avuga rero ngo nimugende mu mahanga yose. Kenshi na kenshi hari igihe tuniganira mu isengero, tuniganira mu kibanza kimwe, mu mpome zine, tukaniganira podium, tukaniganira ibikorwa byo mu rusengero, ariko tukirengagiza vy'ukuri ikibanza Yesu yaturungitsemwo. Amahanga twoyasanga hehe? Amahanga canke abanyamahanga, bamwe turabana mu mazu, abandi turakorana, abandi turigana, abandi bari mu kibano. Haleluya. Hari igihe twumvise amahanga, benshi batahura nabi amahanga, bakumva umengo barungitswe hanze, barungitswe bose wumva Etazini, wumva Belgique, wumva Ubudagi, Canada, Swede, ariko siyo mahanga Imana ivuga. Hari abandi bazovuga, bazobabwira, ariko mbega nawe amahanga Kristo yagutumyemwo, woba warayagiyemwo? Woba hari ico uriko urayakoramwo? Imana ihabwe icubahiro. Rero Imana iragomba ko abataramwizera bamwizera, abataramumenya ko bamumenya. Bazomumenya biciye hehe? Bibiliya irambwira mu gitabo ca Yohana 17 ku murongo wa 20, Yesu asengera abigishwa biwe. Bibiliya ivuga ngo, Data, sisengera abagusa, ariko ndasengera n'abazonyizera kubw'ijambo ryaba. Imana ihabwe icubahiro. Sisengera abagusa, ababizeye, sisengera zino ntumwa gusa ngo zirindigwe mw'isi zigubwe neza. Oya, ndasengera n'abandi bazonyizera kubw'ijambo ryaba. Rero wewe umaze kwizera, umaze kwegura ubugingo bwa Kristo, nagomba nabwire ko ufitiye umwenda, ufitiye ideni abanyamahanga, ufitiye ideni bajya bataramara
kwizera Yesu. Imana ihabwa icubahiro. Urafitiye ideni kubera bararindiriye ijambo babwira, bararindiriye ko bashikira. Rimwe na rimwe hari igihe tubarindirira mu rusengero kandi Kristo yatunungitse mu mahanga. Babwire bajya mukorana, babwire nubwo urashira amanga mu kubabwira, basi banzu bamira ivyamwa. Uko tuvuga ubutumwa bwiza mu nzira zitandukanye, bamira ivyamwa. Reka bamenye ivyo uvuga, bumve ivyamwa mu vyo uvuga, babone mu ngendo zawe, mu ngeso zawe, mu nyambaro zawe, mu mibereho yawe, vy'ukuri babone ko uriko uramira ivyamwa. Bitume bagira amatsiko yo kumenya, kubera Imana irabakunda kandi Imana yaseka umugambi. Imana agomba ko bayizera, yateguye ko bayimenya biciye muri wewe umaze kuyimenya. Mbega ni gute nawe uriko uritwara ku banyamahanga? Mbega ni igiki uriko uramarira abanyamahanga? Kenshi na kenshi abakizwa hari igihe duhagarara ducira imanza abandi ngo ntibarakizwa, ngo n'abapagani ntibarizera. None nawe uri gukora iki kugira ngo abo bantu bo mu muryango wawe, abo bantu bo mu kibano cawe, uri gukora iki kugira ngo bizere ko ari wowe watumwemwo, ko ari wowe warungiswemwo, wowe uri umudandaza? Uriko wamira ivyamwa ki abo bantu mukorera vyotuma bizera, vyotuma barondera Imana wamenye? Nshuti bene data, Imana irakeneye bajya abantu mukorana, irakeneye bajya abavyeyi bawe, irakeneye bajya muvukana, irabakeneye. Ariko dufise ikibazo uyu munsi, abo bantu batubona uyu munsi baducira urubanza kubw'ivyo dukora, kubw'ivyo tuvuga, kubw'ivyo tugenderamwo. Hari igihe tubaho tutabamira ivyamwa, ata muco tugaragaza ku buzima bwabo. Dukora nk'ivyo bakora, tugenda nk'uko bagenda, tuvuga nk'ivyo bavuga. Nta tandukaniro babona ry'uwamenye Imana n'utamenya Imana, kuko iyo baja niyuja, ivyo bakora n'ivyo ukora. Imana idufashe cane gose. Rero Yesu aravuga ngo sinsengera aba gusa, ndasengera n'abazonyizera kubw'ijambo ryaba. Bibiliya tubwira mbega bazomenya gute ubatarizera, azokwizera gute atawababwiye? Imana ishimwe. Barakeneye kumva rero ico uvuga, barakeneye kumva ico babwira, barakeneye kubona vy'ukuri ubuzima bw'agakiza muri wewe. Bibiliya avuga muri Yohana 17:15 ku murongo waho w'8 haravuga ngo muri ivyo nimwama cane Data arashimagizwa. Imana ishimwe. Muri ivyo nimwama cane Data arashimagizwa. Mwene data, baragomba gushimagiza Imana, baragomba kurondera Imana yawe, baragomba kumenya Imana yawe biciye mu mibereho yawe, biciye mu buzima bwawe. Rero dushobora kubabwira mu nzira nyamukuru zibiri. Inzira ya mbere niyo kubabwira, niyo kuvuga. Kandi kugira ubabwire ntibisaba ubuhanga bunini, ntibisaba kuvuga byinshi, birasaba gusa kubabwira ivyizigiro ufise muri Kristo, kubabwira icakubayeko, kubabwira icahinduye ubuzima, kubashingira intahe y'ivyabaye mu buzima bwawe. Inzira ya kabiri kandi ikomeye ni inzira yo mu vyo twama. Yesu yaravuze ngo bazobamenyera kuvyo mwama, si kuvyo tuvuga cane cane, ahubwo ni kuvyo twama. Imana idufashe cane gose. Muri kino gihe turabona abizera bariko baratakaza ikibanza cabo, bariko baratakaza umuhamagaro wabo, bariko baratakaza ikintu nyamukuru bahamagawe n'Imana. Umuhamagaro w'Imana rero uri ku mahanga. Imana irakunda abanyabyaha. Urukundo rwayo ni urukundo rutagomba ko abantu bapfira mu vyaha. Birambwira muri Yohana 16 ku murongo wa 3 haravuga ngo kuko urukundo Imana yakunze ari mw'isi niko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazopfe rubi. Mwene data, wowe uriko uradukurikirana utareguriye ubuzima bwawe Kristo, Imana iragukunda. Imana igihe yakurema yakuremanye umugambi. Imana yakuremye vy'ukuri yifuza ko wokomeza kubana nayo, yifuza ko wokomeza kugiranira imigenderanire nawe. Ariko rero
icaha nicyo catumye umuntu atandukana n'Imana, catumye umuntu aho umugonga Imana, bituma umuntu yirukanwa mu kibanza yari yaremeye kubamwo, bituma vy'ukuri iyo migenderanire y'ico kiraro gicika. Ariko rero Yesu mu rukundo rwiwe yaraje kugira ngo tubashe kuronka ubwo bugingo budashira. Haleluya! Imana yaraduhaye ingabire yayo, ariko gakiza kugira ngo uyu munsi natwe twabaraganwa na Kristo. Wowe hari rero ugomba gufata ingingo, ugomba kwizera Imana, ugomba guhitamwo neza. Imana ntigomba gupfira mu vyo rimwo. Imana iragomba kutabagwa, iragomba kuhabwa ubugingo budashira. Nimba vy'ukuri ugomba gufata ingingo, wowe uriko uradukurikirana, ndagomba dufashanye mu gusenga muri kano kanya. Biravuga mu Baroma 10:9 havuga ngo niwaturisha akanwa kawe ukizera umutima ko Imana yamuzuye mu bapfuye uzokizwa. Rero gukizwa vy'ukuri biratandukanye n'amadini, biratandukanye, ntibihagaze gusa guhindura idini, birahagaze mu kwizera Kristo, mu kwegura ubuzima bwa Kristo, maze nawe ukaba mu banditswe mu gitabo c'ubugingo. Reka rero dufate kano kanya, wowe ugomba ufata ingingo, usanemwe nanje rino sengesho, nimba vy'ukuri wizeye umutima wawe kandi ugomba ko Kristo agutabara. Ico Imana yabwiriza gukora yaragikoze, yaduhaye umwana wayo. Nawe ico uhamagarirwa mu buzima bwawe, ico ubwiriza gukora ni kumwegurira ubuzima bwawe. Reka rero dusenge Imana, nimba ugomba ko ubuzima bwawe bwegukira Kristo. Reka dufate uyu mwanya, usobanemo nanje rino sengesho. Uravuga ati: Mwami Yesu, ndagushimiye kuri Imana, ndakwakiriye umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Ufute mu gitabo c'urupfu, unyandike mu gitabo c'ubugingo. Amaraso yawe anyeze, igihe nsigaje kuba hano mw'isi undongore, umpe inkomezi zo kunesha icaha. Ndagushimiye Mwami Yesu kumpariye, ndagushimiye imbabazi zawe. Urakoze, ni mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Imana iguhezagire kubw'iyo ngingo idasanzwe uje ufata mu buzima bwawe. Vy'ukuri geje kuba turagisanga muri Yohana gice ca mbere ku murongo wa 12, aho birivuga neza yuko abamwakiriye bose yabahaye ubasha gucika abana b'Imana. Nawe kimwe mu mugabane uhejeje guhabwa no guhabwa iyi stati nshasha yo kuba umwana w'Imana. Ikindi naco nuko muri wewe uhawe ubugingo, ko wakiriye ufise ubugingo. Reka ndagusengere kugira ngo ukomere kandi ukomeze mu rugendo rwawe. Yisigaye urondere abakozi b'Imana bagukikuje, bakwegereye, cyane natwe usikiyo tubaza kuri nimero uza kubona munsi. Imana iguhezagire, reka ndagusengere. Mana yacu, Mana ugira neza, Mana ukomeye, Mana yo kwizigirwa, ndaguhaye icubahiro. Ndasengeye mwene data ejo ufata ingingo, aje kwegurira ubugingo bwiwe. Uhoraho ukomeze kumugenderera, uhoraho ukomeze kubana nawe, uhoraho umushoboze, umugire neza. Mu izina rya Yesu, Mana umwe ukomera no gukomeza mu gakiza. Ubwiza bwe ukomeze kubana nawe, ubushobozi bwe ukomeze kubana nawe, mwemu wakomeze kubana nawe. Mwaye Mana umwe gutegwa intege nawe, umwe kubandanya no kuramiriza muri runo rugendo. Ndagushimiye kandi ndaguhaye icubahiro. Mana izina ryawe rikomeze kubahwa ubu n'ibihe byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahezagire, amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana bikomeze kubana namwe. Murakoze.